nagomba ndakubwira inshuti yanje, nimba hari icyo Imana yavuganye nawe, haleluya, ukirorere wizeye kandi wihanganye. Aho ibyagombye kukwica ni byinshi cyane, mugaba kuko Imana igufise ku mugambi uracyariho. Amen, muracyariho. Kuma tukiriho rero hari icyo Imana itugomba. Nkora niziye kuzoronka ubugingo budashira. Nimba uri mu ishengero iyo ntumbero atayufise urahomvye. Novuga ngo warataye inzira, novuga ngo uruhiye ubusa. Hindukira mu izina rya Yesu, hariho ubugingo budashira. Haguruka mwabahizimwe twikunga umubiri isi na satani byaduhagurukiye. Kameremere gafise inkomezi kaduhagurukiye, isi ifise inkomezi yaduhagurukiye, umubiri ufise inkomezi waduhagurukiye. Haguruka mwabahizimwe, haguruka mwabahizimwe twikunga umubiri isi na satani byaduhagurukiye. Kameremere gafise inkomezi kaduhagurukiye, isi ifise inkomezi yaduhagurukiye, umubiri ufise inkomezi waduhagurukiye. Haguruka mwabahizimwe, haguruka mwabahizimwe twikunga umubiri isi na satani. Yemwe mwabahizi bega mwaroye, ngoma n'ibizira byiyongeranya mw'ishengero mwaroye. Kwambara nabi agakiza k'agasirimu, kubitwa bakizwa, kubishishanya n'iby'igihe kubitwa bakizwa. Kw'isi yinjiye mw'ishengero, ishengero rikinjira mw'isi. Yemwe mwabahizi mwaroye, yemwe mwabahizi bega mwaroye, ngoma n'ibizira byiyongeranya mw'ishengero mwaroye. Ukwambara nabi agakiza k'agasirimu, kubitwa bakizwa, kubishishanya n'iby'igihe kubitwa bakizwa. Kw'isi yinjiye mw'ishengero, ishengero rikinjira mw'isi. Yemwe mwabahizi mwaroye. Haguruka mwabahizimwe, haguruka mwabahizimwe twikunga umubiri isi na satani byaduhagurukiye. Yatolekerani Isirayeli yatatanye umumidiyani kazi. Haguruka mumenga Yehu yaone ibizira mu Bisirayeli, akica na wa mugore Yezebeli.
bizera mu burigahita aramusabya ubwoko bw'Imana buratabagwa haguruka mumere nka Finehasi yakobekerana iby'Umwisirayeli yatatanye umumidiyanikazi haguruka mumere nka Yehu yaboneje inzira mu Bisirayeli akica na wa mugore Yezebeli yakwegeye Abisirayeli mu bigirwamana haguruka mumere nka Yayeli mukahebeli yakubise urumambo Sisera mu mvura idahita aramusabya ubwoko bw'Imana buratabagwa haguruka mwabahiziwe haguruka mwabahiziwe wikunkumura umubiri isi na Satani cyaduhagurukiye kamere mbere gafise inkomezi kaduhagurukiye isi ifise inkomezi yaduhagurukiye umubiri ufise inkomezi waduhagurukiye haguruka mwabahiziwe haguruka mwabahiziwe wikunkumura umubiri isi na Satani cyaduhagurukiye Haleluya. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu abaha umugisha. Ego turanezerewe n'iki gitondo kuba imbere y'Imana no kuba imbere y'ishengero ry'umwami. Twagomba ngo twongere twibukanye iby'urugendo rwacu. Kuko turi hano mu wese afise intumbero. Kandi iyo ntumbero rero dushobora kuyisangira canke ugasanga uwundi muntu arafise iyindi ntumbero. Nico numvise twoganira muri kino gitondo. Twohera mu cete Paulo yandikiye Tito igice ca mbere umurongo wa 2. Ngira turamaze kuhabona ku murongo wa 2. Cete ca mbere Paulo yandikiye Tito igice ca mbere umurongo wa 2. Ngora nizigiye kuzoronka ubugingo budashira ubwo Imana itazi kubesha yasezeranye kera ibihe byose bitarabaho. Reka nsubiremwo. Ngora nizigiye kuzoronka ubugingo budashira ubwo Imana itazi kubesha yasezeranye kera ibihe byose bitarabaho. Imana ishimwe. Naya majambo twoherako ni Paulo yanditse ikicete yandikira Tito amubwira intumbero yiwe. Nkora nizigiye kuzoronka ubugingo budashira ubw'Imana itazi kubesha yasezeranye uhereye kera. Nta kindi ndondera nukuzoronka ubugingo budashira. Yesu ashimwe. Aho rero uca wibaza mbega waje gute mu ishengero ufise intumbero yihe? Mbega ugomba ubugingo budashira cyangwa ushaka ibindi? Nimba tugomba ubugingo budashira izo ntambara ziva he? Ubwo rwango rwova he? Kandi tugomba ubugingo budashira. Nagoma ngo wiyumvire nk'umuntu
yagira ubuntu akagira ubwenge, benshi mwaraminuje, n'utaminuje arafise gutandukanya ikibi n'iciza. Abaririmbyi muri ikorereje kuririmba ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi nibwo rwatumye itanga iki? Ngo umwizera agire gute? Ariko aronka iki? Amen. Ntidupfe rubi ariko tuze turonka ubugingo budashira. Naho ibindi byose byoba biriho, ahandi Yesu aravuga ngo wotanga iki gucungura ubugingo bwawe? Ni kiguzi kihe wotanga? Ariko Imana Data wa twese iratanga Yesu Kristo ku musaraba kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko aronka ubugingo budashira. Woba uhomvye rero hamwe woba umaze iyo myaka ntazi mu ngoro y'Imana udafise intumbero yo guharanira ubugingo budashira. Iby'isi birashira, icubahiro kirahera. Suko biri none, suko biri. Nagomba ngo mwiyumvire, nagomba ngo dusome gatonya mu gitabo ca Rusi. Igitabo ca Rusi ukikira n'abacamanza ko n'igitabo gitonyo. Igice ca mbere turahera ku murongo wa 14. Nimero z'urukaratasi mu Bibiliya ya kera na 307. Barongera baraturikisha bararira. Orupa agumbera inabukwe ariko Rusi we amuguma kwa karamata. Naomi aravuga ati raba mugenza wasubiye iwabo no ku Mana yabo, nawe subirayo ukurikire mugenzawe. Rusi aramwishura ati reka kunyingingira kuguheba no gusubira inyuma ngo noye kugukwirikira, kuko aho uzoja ariho nzoja kandi aho uzorara niho nzorara. Ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryacu, Imana yawe nizoba Imana yanje. Aho uzogwa niho nzogwa bahampambe. Uhoraho arakabimpanira kandi birushirije, nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu. Naomi abonye yuko amaramaje kujana nawe acarahora. Imana idufashe. Numvise mu mutima ko mwishengero hari abantu babiri, kandi urashobora kuva mu mugumwe ukaja mu wundi. Nico gituma ukiriho. Aha tubona uyu Rusi. Naomi yari inabukwe. Ibyabaye kuri Mareki na Naomi murabizi, bari Mowabu. Arabura umugabo, abura abahungu biwe babiri, asigarana abakazana babiri. Umwe yitwa Rusi undi Orupa. Hanyuma rero yumva inkuru ziwabo Yerusalemu ko Imana yahibutse hagasubira kuba ibyo kurya. Yari yarambutse kubera ubuzima, kandi ibyo no kwisi no munsi bibaho. Yumva iwabo byaragenze neza, acarabwira bakazana biwe ati rero jewe ndasubiye iwacu, ngomba ngende subira iwacu. Abakazana biwe bombi baravuga ati turajana, ntiwodusiga hano. Acatangura rero kubasobanurira ati raba jewe aho ngeze
ntaco nkivamwo, kandi nta bandi bahungu mfise ngo bazobacure. None rero nimusubire mwihanga ry'iwanyu no mu bwoko bwanyu no ku mana zanyu, nanje mureke ngende. Orupa yumvise ko ataca kivamwo yinabukwe, wacara turukisha ararira, acara mugumbira, acara igiye, kuko we yagomba yumva ko avuga ati hariho abandi basore hariya niwashikaho bizogenda neza. Rero navuze ni mwishengero hariho abantu bari micibiri, hariho abaje barondera ubugingo, hariho abakurikiye abandi, hari abafise n'izindi ntumbero. Abo rero bafise izindi ntumbero, ico barondeye hano batakibonye bazoca basohoka bagenda, kuko intumbero yabo ni ibintu bari bakeneye. Yaja muri korale ivyo aziga kwacakora gwasanga ntabikorewe agaca asohoka. Mwese ngo urupa yagize. Hanyuma rero nama cahindukirira rusa atari ko none garusi we raba mugenzi wawe asubiye iwabo no ku mana zanyu. None nawe nugende raba ntaco nkivamwo. Ariko rusi hari ikindi yari yamaze kumenya. Amen, haleluya. Aravuga ati reka kunyingingira kuguheba, jewe ico ngomba nuko ihanga ryanyu ari ryo mbamwo nanje nkaba muri iryo hanga. Ikindi ngomba kw'Imana yawe iba Imana yanje, nta kindi nkeneye. Ngomba kw'ihanga ryawe mpindurirwa amateka, nkaja mw'ihanga ry'iwanyu nkaba uw'iwanyu, Imana yawe ikaba Imana yanje. Ico nico nkeneye gusa. Ivyo abagabo n'ibindi eka je ngomba gusa ko Imana yawe Imana yanje. Ati kandi ikindi tuzojana aho uzogwa nanje ndahagwa, aho uzorara ndaharare, niwapfa nanje ninapfa bahampambe. Ahitamwo neza. Haleluya. Agira imigabo myiza. Naho maramwitegereza abonye ingene maramaje, aca aremera ati ngo tugende. Ushishikaye gusoma uzobona n'ivyo ataziga ko yabirose, ariko siyo ntumbero yanje. Ni iki kintu cyo kumenya intumbero yawe. Ugomba kw'Imana yanje iba Imana yawe, ugomba kuba muri iri hanga nanje naroyemwo. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca mbere umurongo wa 12 havuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana, niba bizeye izina ryiwe. Ngabo ntibabyawe no kwifuza k'umugabo canke k'umugore, ariko ngo bivyariwe n'Imana. Bwana sifiwe. Bivyariwe n'Imana, babaye abana b'Imana. Mbe Petero acavuga ngo iryo nirindi hanga rishinzwe apa nirukwaryo, kandi iryo hanga ntirishobora kwiharura mu yandi mahanga. Tuvuge mu yandi moko, nivyo bimenyerewe cyane mu gihugu, sivyo none? Wayamna amoko ya naya, ariko bari muri Kristo Yesu, amen, nirindi hanga n'ubundi bwoko. Petero avuga ngo bwatoranijwe bukoranije kuba abami n'abaherezi, bashyiriweho gukwiza ishimwe ry'abahamagaye. Twagenda turi kwiza, hariho uwaduhamagaye yaratwemerera ubugingo budashira. Haleluya. Iyo niyo ntahe tukwiye kugendana. Rusi aramaramaza. Paulo rero yandikira Tito amubwira ngo jewe nkora niziye kuzoronka ubugingo budashira. Nimba uri mu ishengero iyo ntumbero atayufise urahomvye. Novuga ngo warataye inzira, novuga ngo uruhiye ubusa. Hindukira n'izina rya Yesu, hariho ubugingo budashira.
mu Giswahili twumvise ngo sitasumbuka tena. Amen. Uwe mwami twizeye nushobora kutugwanirira akadutegurira icyo dusaba gusa avuga ngo mwitwarire ku bwami bw'Imana ubwa mbere, ibisigaye nabyo ndazi ko mubikera nzobibongera. Mugabo nugenda utwaye gusa kurondera ivy'inda uzosonzuna n'ukuru bitugende canke ari ibindi vy'icubahiro sindabizi bivana n'umuntu. Mugabo igikenewe n'ukurondera ubugingo budashira. Iyo twitegereje turabona mu gitabo c'Itanguriro igice ca 37 turabona y'umusore yitwa Yosefu. Uwo musore Yosefu yaragirana n'abakuru biwe kandi ngo yaboneka ko akiri umusore ko yafite imyaka 17, yari muto. Ari kumwe n'abagenzi we bakuru biwe ngo bakagenda bakora ibyaha bakora ibibi, agaca agenda akabyongorera se akamubwira ati papa bakuru banje uno munsi bakoze ibi nibi. Se rero kabona igera impanuro bakuru biwe. Ibyo rero bigaca bibababaza baca bakuraho kumwanga. Mugabo Yosefu we akoma bakunda mu kumubwira ngo bagasigara bamuhirika. Ndaguhirikana sinzi ngani nk'ubujyaja sinzi ico kirundi kirananira gutahura guhirika. Ngira ngo iyo ari ufise Bibiliya y'Igiswahili yaca bitora neza. Guhirika ni nkuko ushobora gusanga umuntu ngaha aye mu kirundi twumvikanamwo ugasanga umuntu akubwiza ubujyaja ukamenga muri kumwe ariko mutari kumwe, ukamenga murakundanye ariko mutagize gute mudakundanye. Mugabo Yosefu we aguma bakunda kandi Imana nayo iramwitegereza iramushima. Imaze kumushima rero ikitangura kumuhereza inzozi, atangura kurota. Usomye mu gihe uzobibona acararota abona bagiye kugenya ingano baratekera uko bari 12. Umuganda wa Yosefu ngo ucurahagarara, imiganda yindi 11 irawunamira. Izo nzozi ntiyasabye ngo Mana nkoze kurota uno munsi gutya, sinibihimbano kuko hari abantu minsi yiherezo shobora kuza ngo neretswe nabonye nahishuri ata Imana yavuganye nabo. Imana dufashe cyane abo muzi wabona ni mu minsi yiherezo, nivyo biranga ibihe vyiherezo. Abigira bavugishwa ataribo, abigira beretswe kugira ngo baronke utwo bajya babisabisha. Sinzi ko muzobona nimba mutarabona muzobabona kuko ni mu minsi yiherezo, birangwa n'ibihe vyiherezo. Mugabo Yosefu nta ruhara yabigizemo, araza barira bene wabo nkuko yarose, nkuko abantu bakundana. Bega umuntu utamukunda uwo mubwira ivyo warose sa we yarabakunda vraiment, naho we bamwanka wewe yarabakunda, arabatorotorera ngwe aho rero niwe uzodutwara ngo barushirizaho kumwanga. Yosefu arihorerera yongera araryama. Buvyutse mu gatondo muri iryo joro nyene acarota inyenyeri 11 n'ukwezi n'izuba bimwunamira, abirotorera se na bene wabo. Se na wenyene arashabura ati wa mwana we izo nzozi ni nyabaki? Aho jewe na nyoko tuzoruha dukubita ibifukamira imbere yawe. Ngo bakuru we rero baci barushirizaho kumwanga bati ubu rero ariyemeje ko bazodutwara. Yosefu ntaco yarafise yirogora kuri ivyo bintu. Erega hari ibintu udashobora kwireguramwo, ari ibintu twaroyemwo waravyakiriye neza, biricira inzira. Amen. Biricira inzira. Yosefu yigumira ngaho
mugabo ngo se abika ayo majambo mu mutima. Hageze igihe bagenda kuragira Shekemu, baragisha abagisha ibinka murabizi, barashobora kuva aho bahora barisha, sinzi nk'ubuye ubu zarashingiye bakarimba, ariko kera zaravuduka mu ntara ya ruguru zikamanuka mu biyaya hari ubwatsi. Aho witegereza neza ko yabakunda, saramuhamagara ati Yosefu, tisabwe papa, tina mbega urazi bakuru wawe iyo bari hari Shekemu niyo bagiye kuragira, tumaze iminsi tutumva ivyabo, none rero ndagusabe ubagemurire uze kuraba ingene bameze n'ibitungu ingene bimeze. Yosefu ati ntuma papa, aranezererwa arikorera aragenda. Urabisoma muri kijya gice nyene cya 30 urabibona ngo agezeyo asanga barahimutse bagiye Dotani. Mugango arahwari nayo undi mugabo aramati wa mwana we kuri kurayereraho nibiki, ati ndondera bene wacu, ndondera abo tuvukana baje kuragira ino, none nabuze iyo bari. Ati baravuze ko bari Dotani. Acaragenda nivyo yiremeza. Bamubona rero ari ku musozi kuko ngo yari afise umwambaro umuranga. Amen. Burya abantu bakijijwe barafise ibibaranga, nico gituma tudasa n'abandi. Abaririmbyi bo muri universite bavuze ngo hari ibikugomba kuza birinjira mu minsi yihereze, ugaca usanga umuntu ashobora gutandukanya umurokore n'utari umurokore. Erega muri umukizwa arisa n'imvugo ziwe nahabaye nahakorera ategerezwa gutandukana n'abandi. None batandukanye nabo barushije iki? Wo bazana gute kuri Yesu? Baramubona ubwo nyene inama yihuta kirakorana. Iyo nama rero bavuga ngo nguriya karosa araje. Bace bamwita iryo zina, bamwita karosa, nguriya araje. None rero tugomba tumwice, duheze turabe inzozi ziwe ico zizoshikako. Baje inama yo kumwica. Nagomba ndakubwire inshuti yanje, nimba hari ikimana yavuganye nawe, haleluya, ukirorere wizeye kandi wihanganye, aho ibyagombye kukwica ni byinshi cyane, mugaba kuko Imana igufise ku mugambi uracyariho. Amen. Muracyariho kuma tukiriho. Rero hari ikimana itugomba. Harimo ijambo ngaho, hari aho umuntu abona ari mu mageragezwa, abantu bagaca bavuga bati n'ibyaha yakoze. Urazobiraba neza usoma igitabo ca Yobu, ngo mu gihugu Uzi hari umugabo yubaha Imana, sivyo? Ariko era wanyira mageragezwa. Yosefu azana igishika yiremetse, no mugira inama yo kugira gute, yo kumwica. Baca bamwambara wa mwambaro, hanyuma umwe aravuga ati basha ntidukora amaraso yo tuvukana, kandi ngo yagomba ingene yo mutorokesha ngo amusubize se, tereka basi tumuterere muri kijya kinogo. Baca barayimwambara wa mwambaro, baca muterera mu kinogo. Hanyuma rero Bibiliya itubwira ngo baca batangura kurya ivyo yabazaniye. Bene data, iyumvire kugemurira abantu, abantu ugemuriye muvukana. Hariyo abahora babona iyo habaye ibyago hirya no hino ngo naba bateye abanaba, ni Satani. Ewe urabaza Kaini n'Abeli bapfaniki, ntimubazi none? Yemwe hari murabazi Kaini n'Abeli bapfaniki? Vuga gose.
si umwe nanjye ni umwe munyishure nabahaye ijambo Yesu abaha umugisha Yesu ashimwe twumvise ngo bapfana iki none yamuzizije iki gahemu yamuzizije iki none kugira ngo amwice ngira ngo umwe yari umutundi yari umututsi sa muciye mugira ubwoba uya siko ndatana amacakwe twe turirindi hanga bwana sifiwe abantu bashize apa barenge yo utubututsi n'abatwa niba mukiri muri ivyo ora kwano badireka katika jina la Yesu duhinduke tuje mu ijuru mugabo satani atera ubugunge muri Kaini agurukira kuri murumuna we aramwica kandi ico yamuhoye yemwe hari abantu ngo bapfuye iki erega hari abantu babatwa nuko umuntu ahezagiye gusumvya abandi yiyuzuriye muhemu bakababara yagira umugisha hakubasengera ati Imana ishimwe abandi bo barabironka yaririmba indirimbo yahezagira abantu abandi bakamwanga nimwabona ivyo bibaye mumenye harimo abari mu nka Orupa nuko bimeze mugabo Imana icyo yavuze kuri Yosefu n'icyaheze amen baramugurisha agenda muri Egiputa ageze muri Egiputa agugwa na Potifari kwa Potifari Imana iriyerekana ko ari umuntu w'Imana bantu b'Imana iyo umuntu arimwe amabanga y'Imana iyo umuntu arimo agakiza k'Imana aragaragara naho atavyaravuga Yosefu yari yaguzwe mu Giswahili ari kuwa hana neno nta jambo yari afise kuko yari yaguzwe ico bita bagurano ibakuguze uba ngaho bakubwiye ati sokura soka injira ukinjira nta kindi nta jambo bufise mugabo Imana yiwe yubaha imuhereza kugira ikiganza muri urwo rugo kugeza aho Imana ikora ku maso Potifari aratuye umuntu arimo umugisha w'Imana reka ndamwegurira ivyo mu rugo byose abirara wamaze kubimwegurira urasoma neza muri kya gice cha 39 acagira umugisha Yosefu yo kugeza haza aragendana na Potifari agacaza agakonora ivyo mu rugo rwose wamenga ngo ibibazo biraheze bene data ico twahamagariwe n'ubugingo budashira ibisigaye gucishwa mu mageragezwa nibisanzwe mbega amageragezwa none azotubuza kuja mu ijuru ubwo nyene ikigeragezo kiraboneka kuri muka Potifari kandi ico kigeragezo utarimwo Kristo Yesu cotsinda abasore benshi mwabasore mwe muraba maso kandi rero ikigeragezo nk'ico kubakobwa umenga kigira ingaruka n'ingoga ariko kubahungu bagumenga baridegemvya sivyo none ivyo bononye bavyononye mugabo abakobwa hariho bice bigira ngo pa ngiuyo yani mpora mubibona mbene wabikugiriye agaca kwinuba ngo nguje twahuriye he muri bera amaso bako Yosefu rero iyaba umuntu adafise ibanga ry'Imana yari kuvuga ati aho nakengeriwe rero ngo masangira urugo na databuja kandi ico kigeragezo nimwibaze ngo ni gito
ni kinini cyane. Mugabo Yosefu aramubwira ngo nokora icyaha kingana gutyo ngacumura imbere y'Imana. Erega bene data, iyo ukoze ibyaha uba ucuye imbere y'Imana, kandi Imana nayo ari ifise ubugingo bwawe mu biganza. Turi biremwa by'intoki z'Uhoraho. Iyo agombye ati wowe nuze uraza, iyo avuze ati wowe arangiriza aho nyene, nta n'ikibazo nta n'ubaza, duca tuvuga ngo tuzohurirayo bagenzi. Niyo siko duca turirimba. Oya none muhora muririmba ko mwahoze, nimuhora muririmba. Ntabahora bagenda bavuye muri twebwe, be muri uyu murongo w'iwacu ni bahora bagenda. Aho batagenda ni hehe? Nabo hejuru baragira gute? Mugabo rero Yosefu aravuga ati sinokora icyaha kingana gutyo. Databuja ntacyo yanyimye muri runo rugo, nta na kimwe yisigarije atari wewe kuko uri umugore wiwe. Ati none rero je sinocumura ku Mana. Haca haza ikidenderezo rero. Kandi rero ndababwiye, mukazobona abo bagiriza ibintu muzomande mutohoze neza. Si bose baba bakoze ibyaha. Acara hengera ariko arakora ibintu byo mu rugo, mu nzu, wa mugore aca musimbirako, nawe acara mwiyaka ariruka amutana impuzu yiwe. Muraza abisirayeli bambara iki? Imbega. Hey, wa mugore aca yita ku munwa. Kandi aho rero ndababwira, nimba hari ikigeragezo gifata n'ingoga nico. Aho rero muze muri isengera, mwongere musengera abakozi b'Imana. Nigeze kumva ahantu abantu bagiye inama batuba umukobwa umwe kuza kubeshera umukozi w'Imana. Acaragenda ageze mu biro byiwe aca yitaburira ko impuzu bagomba kumufata ku ngufu. Kandi natwe nk'abakozi b'Imana duca twegerana tuti uwo muntu natahe, sibyo? Yere gukwa n'ukuri. None sivyo none. Nuko dusengera umuntu akagira ubushobozi bukomeye no mu biro. Jewe rero ari ibiro nakoreramwo naguma nuguruye cyane. Kubera iki? Uko isigera bayinama. Hanyuma rero nkavuga nti Mana, we niwe mutsigamye. Kandi by'ukuri nta wumvugiye, kandi nawe novugira. None akomye ndura ati nguyu pasitora aramfashe. Ninde yumvugiraga ntuze? Kiretse hehe? Mwijuru turafise Imana. Haleluya. Uwo muntu yaciye ataha, kandi yari yasharitswe na bene wabo bakoze Imana bakorana. Amashara baho bene data, iyo hatariho kumenya intumbero yawe ishari ntiryobora. Hanyuma ikibazo were yagize rero, bari bafise systeme yuko abakozi b'Imana baca bibera ku nsengero n'abagore babo n'abana babo, baca guheza inzu ku rusengero. Umenga biraryoshe. Ariko rero ndashima Imana mu Burundi byo ko bitariho. Umuntu agira akazugu yiwe naho ko bagato kakaba kiwe. None bakudendeje ugaca usokana n'umugore n'abana, woca utemaguza ujaye. Nico gituma bene data dukwiye kuraba intumbero dufise yariyo. Dufise intumbero iyi, duharanira iki? Ico mparanira nifuza kuzoba
sinkekeranya ko gupfa ni kuza haleluya haleluya sinkekeranya ko gupfa ni kuza mbuza kwimana nawe. Amen. Haleluya. Wowe niriki mu buzima bwawe? Yosefu naribajije ingene uwo mugabisha w'ingabo z'umwami yaraba ingabo zicungera umwami ngo acararaka kuko yaciye amudondera ngo wamuheburayo wazanye yazanywe n'agakengegwe yaransanze mu cumba hano. Mana we, ni Imana nayo yuzuye imbabazi we. Imana nimeze nk'umuntu, nimeze nkanje kandi nimeze nkawe. Yari guca yiyerekana aho nyene imbere ya Potifari. Yaba ari umuntu aciye araka nkawe yari guca avuga ati uyu muntu nyene arabeshe we. Ariko Imana yo ni nyembabazi. Kandi rero reka dutange ishimwe ku Mana ko ari nyembabazi. Ubundi tuba twararangiye, tuba twarahonye, mugabo kubera imbabazi zayo iratwihanganira kugira ngo twongere dutunganye tumenye iyo turiko turaje. Acashigwa mu ibohero, ariko ageze no mu ibohero je namande babwira bene data warakijijwe neza ntugatinye amageragezo, ahubwo usaba inkomezi kugira ngo uyahagararemo neza. Yosefu ageze mu ibohero, umukuru w'ibohero acabona ko ari we akwiye kuzeza ibyo mu ibohero byose. Ngo kandi uwo mukuru w'ibohero ngo nta kindi yarasigaye ajejwe, avuga ati ko Yosefu ari hari basi ibintu bigenda neza. Yesu ashimwe. None iyo umuntu ashobora kuba n'umwizigirwa mu ibohero, mbega wo hahuri bimeze gute? Bimeze gute? Je nabonye ibohero ry'umuntu afungiwe agakiza biraryoshe. Ego wavuga ati wowe uraryoherwa niwe, je nkubagiye ngo riraryoshe ko je nariciyemwe amezi aya. Kandi abo twari kumwe umuntu wese yazinduka afise ikintu Imana yavuganye nawe. Abasigaye ngaho bidegembya baca baravuga batereka twerekane ko tubivuyemwo, baca bagenda mu kabare batangura kunywa inzoga kugira ntibave badukurikira, kuko urubanza rutaracibwa ugifatwa ntubuzi ubwo bazoca ugwarirwa. Mugabo jewe namaze kuvuga ngo ico mugomba bari cyo muhitamwo haguheba Yesu, ndemeye ko mundasa kuko nari nzi yo ndiko ndaje. Ibi byo kuba ngaha ni Imana yabikoze ukundi, mugabo jewe nabona ko niko nigira he mwijuru. Hariho bene data benshi twahoreye mu gikorane cy'ikiremba byaragenze neza cyane, Imana bahumugisha. Reka tugende ku wundi. Uwo turahejeje za Yosefu murabizi. Turabona Daniel na Shadraka na Meshaki na Abedenego. Uravye mu gitabo ca Daniel igice ca mbere umurongo w'8 n'uw'icenda ngo bagira imigabo mu mutima yo kutazokwihumanisha ibyo kujya by'ibwami, kandi bari bagiye ari nyagano baboshwe. Sinzi ngene novuga haje igihugu catsinzwe bagaca batwara abantu, niho ngira vyumvikana. Bagiye ari nyagano, bagiye gusaba akazi. Bagiye banyazwe kuko batsinzwe, bashigwa ngaho. Umwami Nebukadineza aravuga ati genda murabe abantu beza beza bameze neza, basore bakiri bato bashobora gukora ibwami, mubazane tubaforme bazobe abo gukora no kukirimba. Baca baragenda, Shadraka na Meshaki na Abedenego baba muri abo bantu, babashikanyeyo
baca bavuga ati rero kuva ubu muzorya ibi, muzonywa ibi, muzobaho gutya na gutya. Kandi muri ico gihugu naco ivyo bakora vyose vyatekerezwa ibigirwamana n'ivyo buhira ivyami ibiboreza. Mugabo Daniel na Shadraka na Meshaki na Abedenego baravuga bati reka rero tujye inama, ntidukwiye kuzokwiyandurisha ibi ngo nuko twanyazwe. Kuko hari aho umuntu atsindwa agaca atsindwa no mu by'imhemu. Oya mageragezwa niyo gutuma uheba iby'imhemu. Erega inyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima. Yesu ashimwe. Kandi ubwo buzima nibwo turondera, nibwo bwatumye uheba za nzoga, ugaheba ya fraude, ugaheba na biriya byakunezera. None mu isi hariho ibyanezera. Mugabo kuko twumvise ko hariho ubugingo budashira mu bwami bw'Imana, turahitamwo turabiheba. Niyagira ikintu na kimwe rero cyo kubuza kuzoronka ubwo bugingo budashira. Nivyo ndakwifurije. Baca baraca inama bati reka twebwe bagenda kubisaba umukuru w'inkone. Hanyuma uwo mukuru w'inkone aravuga ati mugomba kunyicisha, umwami arafise ivyo yabateguriye. None cyo nibasanga mutayagayaga nk'abandi bizogenda gute? Daniyeli aramubwira ati nyakubahwa databuja, ndagusavye utugerageze iminsi 10 gusa. N'iminsi 10 no ndagusavye uduheze isoromano, uduhe n'amazi tunywe. Hanyuma inyuma y'iminsi 10 niwabona ingene tumeze uzoheza ukora ivyo ubona. Usomye muri kijya gitabo nyene ca Daniyeli ngo inyuma y'iminsi 10, amen, baca basanga bameze gute? Barayagayaga, baratagase, gusumba babandi bajya zanyuma na za nzoga. Hari gihe twara tuvuga ngo ugomba kumenya ko insoromano zivyibusha urabaza Daniyeli na Shadraka na Meshaki. Ntimwibaze ngo bavyibushe cyane nuko bajya byoshe cyo, ariko amahoro ya Kristo, amen, aya natosha. Amahoro ya Kristo ari muri wewe. Naho wojye uturengarenga tutagiri umunyu, ngaje nsigenda bigiye bitagira umunyu. Mugaje mbana ntapunguka nta munyu mfite. None wo byemera amahoro ya Kristo arahagije. Haheze iyo minsi 10 bitegereje, aca asanga bameze neza gusumbya abandi. Ati ndabe barekuriye rero. Kandi nawe yaraprofisi icyo kintu. Nimwiyumvire bya biturire bya biri byose yacamenye habishira. Agakura mu isoromano gusa agaca bavomera amazi bakanywa amazi. Erega umuntu w'Imana aciye ahasiga umugisha. Hari ababitungiramo. Ngoma ndababwire ibi byose mubona biri ku isi byuzuye ni kubera ishengero rya Kristo rikiri ngaha. Uzumenya ngo biriya kuko akiri ishengero rya Kristo. Ubundi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ishengero rimaze kuduga, ibyo mu isi byose bizodabangana. Iby'ubutunzi byose. Aho no munsi hari abashazwa bakabego bakigira uko bagomba, nuko ishengero rya Kristo rikiri ngaha. Nijyavaho ibirivuga ngo bazoba bifuza urupfu ntibarubone. None Daniyeli acagira ikiganza ciza, kandi ijambo ry'Imana ritwereka muri kijya gice ca 6 Daniyeli aca muri 3 batwara abantu 120. Aba muri 3 batwara abantu abagamwa 120. Mugabo Daniyeli ngo yabasunze ubwenge ibihekangabo 10, ngo kugeza aho umwami yiyumvira kumwegurira igihugu cyose. Ishari rero ricariraza.
ega niba bumwizigirwa ishe ntizoreka kuza ariko ntirizere gutera ubwoba. Uno munsi ushobora kubana na mwene data ukabona byamugoye ugaca uhora kubera iki? Mbega Yosefu ko atahishije bakuru biwe. Uno munsi dushobora no gusanga hariho abantu bakirimwo ngaho bari no mu bikorwa kandi muzi ko bakora nabi. None mubibikira iki? Mukorera nde none? Nimuvuga ukuri, mwerekane ikibi cyari cyo, icera mu citi cera, niyo muzoba mufise intumbero nziza. Muwe nk'umucamanza atagaritanye. Mureke guhirika urubanza rugore. Yesu ashimwe. Umuntu akiba ubona ugahora, umuntu akakora ibyaha wabona ugahora. Nawe wenyene Bibiliya iravuga ngo ubona umunyabyaha ukemeranya nawe uca umusangira iyo ngero. Ngo mandabakebure mwiyumvire, mwongere mwumve mubitahure. Mugenzi abakozi ibyaha ukamuhishira, cacaha mu giharugwa ko mwese. Kandi aho twakizwa ivyo ntivyariho. Mugabo ni za ntege nke zatanguye kuza korale ya university yayivuze. Biza buhoro buhoro. Biza buhoro buhoro. Uyu mwene data agize ibibazo bikanira ko mubari rukuri agombe kwange. Bace baje inama bati uyu mugabo rero muri yaje ca gatandatu. Uyu mugabo ntaco tuzomuronkana. Uko tubona ameze. Reka turondera ikirego twotwara ku mwami. Baca batangura kumwimba imizi. Barabirondera usomye hajya ngo barabura ikirego na kimwe boza kumurega ku mwami. Haba mu by'igihugu, haba mu by'amategeko, haba mu byajejwe. Basanga byose ni correct. Erega hajya baratunze. Mumenye ko n'abanyamahanga batarakizwa baraza bakijijwa baribo. Naho muhora mwumva ngo nokizwa nka naka. Urofumangira gute? Muhora muvyumva namwe. None byo bitwigisha iki? Nibidukebure. Abarundi bavuze ngo ukuravye cyane ngo akwibutse iki? Kwambara ukikwiza. Ngukoze hasi naho kwibutse iki? Gutora ibuye. None rero bene data, niba ari ukuntu baba tuvuga turaba ko ivyo batuvuga ari byo nuko atari byo, niho tuzobazana kugakiza. None ushavura nkabo, ugatata nkabo, ukiba nkabo, ukajya ruswa nkabo, none uzobabarira iki? Daniyeli rero baravuga bati nta na kimwe dushobora kumutora, nta kosa niri. Mugabo rero ngo tubirondere mu by'izagezwe by'Imana yiwe, aho tuzomushikira baca bashiraho ikigugwamana. Babarira umwami bati rero mwami, turavye iteka ufise, igihagararo ufise, ngo tukugirire monima yiwawe. Izohore yibukwa bayisenga amezi angahe. Mushizwe hejuru rero. Muraza muraraba neza. Bajya bajenama banyu bose ntabwo bakubarira byo. Urabiserangura urabe. Ntibazana amadusi upfa gusinya. Oya mandu serangura urabe. Uwo mwami arabyemera, yarazi ko na Yosefu arimo. Kuko yarazi ngo nta nama yokoranwa n'abaganwa Daniyeli atarimo, kuko niwe yari uwa mbere muri bo. Barashobora kuyikoranya atarimwe wa muntu wawe. Ego. Hanyuma rero acaragisinya ico cyagezwe. Daniyeli avyumvise yakomeje gusenga Imana yiwe gatatu ku munsi. Ayo n'amajambo muzi. Muga kuyibukanya je birafasha. Kandi nimba hari ibintu byamfashije kugeza aho ngeze uyu munsi nuko ndaba babaye abahizi mu kwizera. Nkaraba ibyabashikiye ngacangereranya n'ibyo ndimwo. Mbega ibi ni byanaka, ibikomeye nibi, we none ko yavyihanganiye. Bikamfasha. Nawe bize biragufasha.
Daniyeli baca bamutumako umwami ngo yigoro arondera ingene yo umukiza umunsi wose biranga acatererwa mu gobo rw'intambwe. None wovuga gute ngo amageragezwa ashikira uwagize intege nke? Wovuga gute ngo ivyanaka vyagenze nabi ngo kuko atagororotse? Wowe ubisoma he wewe? Bibiri iratwereka ngo ab'Imana yemera nibicisha ku rugamba, nibicisha mu bugaragwa, kuko ibona ko batazoyimara amazi. Ariko Imana icumukorera mu gobo rw'intambwe. Nta namwe rero Imana idashobora kugusanga niwaguma uyubasha. Twebwe intumbero yacu ngo duhanire ubugingo budashira, aho dushobora gucishwa hose. Nimuze twemere tujane na Yesu gusa. Intumbero yawe uyimenye. Mbere Paulo muri kida gice ca 20 kurujya murongo aravuga neza, aravuga ngo reka twasome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ko twasomye hake, reka duhasome. Dusome igice cya 20 umurongo wa 20, reka dusome duhere ku murongo wa 22. Ariko none raba inomero z'urukaratasi 158 muri Bibiliya mu isezerano risha mu gitabo ca kera. None raba ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima, ntazi ibizomba ko nshitseyo, atari uko mwemu yera anshingira intahe mu bisagara cose yuko ingoyi n'ivyago bintegeyo. Ariko simbabaye ubugingo bwanje nkaruga igiciro, kugira ngo ndangize urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'umwami Yesu cyo gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Kandi noneho raba ndazi yuko mutazosubira kumbona mu maso hanje abo naciyemwo mwese mbabwira iby'ubwami bw'Imana. Nico gituma mbashingira intahe uyu munsi njuna yuko amaraso ya bose atazonkora, kuko ntacisha iruhande mbabwira iby'Imana yagabye byose. Amen. Aha yariko asezera abakozi b'Imana bo muri Efeso, arababwira ati ndiko ndagenda Yerusalemu, ntazi bintegeyeyo, atariko hari ico mwema avuga, kuko n'abandi buzuye mwemu bose baraza bakamubwira bati mukozi w'Imana ugomba ujeyo, ingoyi zigutegeyeyo, urabohwa, inama zaruzuye. Nawe aravuga ati mwemuzi ivyo gusa, jewe simbabaye ubugingo bwanje mwari ikintu cyo kumirako bene data. Ariko ico mbabaye n'iki kimwe, nugushishikara urugendo rwo kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana nk'uko nabishikirijwe n'umwami Yesu. Ibisigaye navyo siniteguye kubohwa gusa, ariko n'ugupfa nako niko tayari. Bwana sifiwe. N'ugupfa nako navyiteguriye. Ati ikindi rero ndacuna imbere yanyu ndiko ndabashinga intahe ncuni, naco nari kubabwira nacishije uruhande, nababwiye ukuri kose, nta na kimwe kindega ndacuna. Amaraso yanyu sinzoyabazwa, ivy'Imana yantumye kubabarira byose naribabariye, ndacuna. Nuko abakozi b'Imana bategerezwa komera. Ego
no mu gihe cy'ubutumwa umuntu yashobora kubizira akabohwa no gupfa agapfa. Usome igitabo cy'abaheburayo igice cya 11 ntiherekana babaye abahizi mu by'ukwizera. Muga ku murongo wa 13 ngo barabibona biri kure. Bene data, nagomba ngo ugirire intambwe mu kwizera, ugirire intambwe mu byo gukizwa. Nuko umubona gusa twebwe ngaha bari ntinzi gusa jani nakaturazinanye turenganya amaso ubone Yesu, turenganya amaso ubone ibyasezera, turenganya amaso ubone iby'ubugingo budashira. Ibyo nibyo byatumye kandi Pawulo yongera gushinga intahe. Reka duce turirangiriza ko Timoteyo wa 2 umurongo igice cya 1 umurongo wa 12 duce tugezaho. Amasaha ariko aragema, ariko navyo birakenewe rimwe na rimwe. Havuga ngo Timoteyo wa 2 igice cya 1 umurongo wa 12, nico gituma kandi imbabazwa ntya yamara ntibintera isoni, kuko nzi ntakekeranya, kuko ni reka nsubiremo. Nico gituma kandi imbabazwa ntya yamara ntibintera isoni, kuko nzi uwo nizeye, kandi nzi ntakekeranya yuko ashobora kuzigama ikibitsanyo namubikije gushitsa kuri wa musi. Amen. Niri jambo kuko namenye neza, narizeye, narahisemwo, ndazuwo nabikije ubugingo bwanje ko azowumpa kuri wa musi. Nico gituma bitantera isoni. Erega abantu buno musi baragira amasoni iyo baciye mu mageragezwa, bankanga no gushinga intahe bayavuyemo. Paulo arashinga intati, amageragezwa yanje ntantera isoni. Ibyo ndiko ndacishwamwo ntibintera isoni, kuko ndazi uwo twavuganye, ndazi uwo twasezeranye. Kandi aho twasezerana aba bose nta numwe yariho, yari jewe njenyene. Naho mwasezerana iwe wenyene, none kuki umwe yoja mu ndege nke nawe ugaca umukwirikira? None kuki ivyo mugora ugaca wifatanya nawe? Erega umuntu wese azoringukana gatwe kw'imbere y'Imana. Amen. Ntibintera isoni, ko ndazi uwo nizeye, ubugingo bwanje nawe mubikije. Nayo majambo y'Imana biyumvise mwese, Imana bahumugisha. Twagomba tukubaze wewe nawe, we wahise mwiki, uri gukurikira iki? We bimeze gute? Urugendo rwawe urubona mwiki? Nagomba ngo manze wuname imbere y'Imana wiyumvire. Intumbero yawe ni yayindi. Rusi aravuga ati je ngomba kw'Imana yawe gusa iri Imana yanje, ngomba kuba muri iryo hanga ryanyu gusa. Pawulo ati ubugingo bwanje ndazona bubikije. Mbega boho bimeze gute? Turagwaye kaze rero wamaze kuyumvira. Turagwaye kaze nta mwanya wo gutevya. Wumva wumvise, nahawe kwishira ku munzana. Intumbero yawe urayizi, icurane rurakizi. Ibisigaye byose bana binaisha mapema. Ya dunia rumwengi na badilika, ariko ivyo mwijyo ntibihinduka. Raba rero nawe icyo ushingira intahe uyu munsi, icyo uharanira, icyo urondera, icyo urira ku murango no mwijoro ni giki? No kuzoronka ubugingo budashira. Hamwe ivyo wowe warabyibagiye, wawibagiye icarimwo,
ibisigaye no gushingira intahe bene data. Turirimba ngo dushingire intahe bene data nabo baze, dusigura ngo twibutse bene data nabo baze, abataye inzira baze, abatarabimenya babimenye, ariko ubundi icyo duharanira no kuja mu ijuru, kuzoronka ubugingo budashira. Yego nico gusa. Gaduye kazi umukozi w'Imana basengera Imana. Turagushimiye mwami Imana nzima, turagushimira urukundo rwawe n'igitangaza, kuko uhamagara abantu bose bizere Yesu Kristo baronka ubugingo budashira, bamukurikire. Urakoze kuraba bafashe intumbero y'urugendo rwabo. Intumbero yacu niyo kuja mu ijuru, aho niho duhamagarirwa, aho niho iwacu, aho niho umuntu wese yandikisha izina ryiwe riboneke ryanditswe mu gitabo c'ubugingo. Urakoze mwami kuraba bahisemwo neza, kuraba mwami bahisemwo neza, kuraba bagomba kuramiriza muri urugendo, muri iyi nzira, muri abagomba gushikama mu kwizera, gushikama mu kuri, gushikama mu ijambo ryawe, bashinze imizi neza muri Kristo. None Mana ubagiye neza, umuntu wese ahari karakwaturira, aho yagiye mu ntege nke, aho yavuye mu isezerano, Mana yo mwijuru hatabaye umwizigirwa, hatagumye mu muco, muri kano kanya mwami umuntu wese umugire neza, ko yegereye intebe y'ubuntu, aronke guharirwa muri kano kanya. Amaraso ya Yesu umwana w'Imana, ndagushima ko yoza icaha cose ku muntu aje mu muco, ku muntu wese yatuye mu kuri, ku muntu wese ahisemwo neza. Kandi we nuhinda nari mwuje kuri wewe, kandi uzotwihakana kuri wa musi imbere ya data n'abamarayika, ko natwe tutakwihakanye imbere y'abantu. Aba ntibakwihakanye mwami imbere y'abagenzi, imbere y'abisi, ariko bagushingira intahe ko arifise amajambo y'ubugingo. Kumwe Petero yavuga ngo twokuva ko tukaja kwande, ko arufise amajambo y'ubugingo. Aba barondera ubugingo budashira, kuri wa munsi bazohabwa ubugingo, bazohabwa impera y'abagororotsi, bazohabwa igitsibo c'ubugingo. Ko Mana bihanganiye ibibagerageza vyose, bakagwana intambara nziza, bagashikama, bakazigama ikibitsanyo cabo bahawe, ikibitsanyo twahawe, gushika kuri wa munsi uzosange tugifise amajambo mazima mu bugingo bwacu. Urakoze kuvyumva, urakoze kubikoze, ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nuko Imana ibagira imbabazi, ariko ni byiza kuzoronda abakozi b'Imana mukaganira kuri icyo tudashobora gutahura, ariko uhereye none icyo ufukamiye ntukagisubiremo. Uharanira ubugingo budashira, ubicitegerereza ku bandi, ubigishinga ntaye ciza. Twagomba dusengera abo nabo bafise indi mitwaro, arabagwaye, arabagwaje, ari mu mageragezwa ataramwe, kuko ijambo ry'Imana twereka ko ari abagiye baca mu mageragezwa, mu ntambara zitari zimwe, atari uko bagiye mu ntege nke, ari uko ariko Imana igomba kwiyerekana, kugira ngo niwava muri ico kigeragezo Imana ikagutabara, uzoca usaba umwanya ushinga intahe ati Imana yarantabaye. Nimuhagararaho muri imbere y'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana yo kwizigirwa, Mana igororotse, wewe utabura ingene ubigenza, wewe wasanze mwami Imana Yosefu muri ryabohero, ukamusanga muri ca kinogo, mwami ukamugwanirira, agasohoka agendagendeshwa ikigwa, agashigwa ku mukogote w'umwami. Wewe ni wowe uri ingene ubigenza. Raba abasavyi n'abasavyikazi bawe bahagaze imbere y'inyonga zawe, barafise ibibazo bitari bimwe, barafise imitwaro itandukanye. Wewe urabazi kandi urabakunda.
turabasengeye mu izina rya Yesu ngo useruke uri inyishu, useruke mwami uri igisubizo. Wabanye na Daniyeli muri rwagobo rw'intambwe, niwamurekeyeyo ariko uramutabara, uriyerekana uri Imana. Wabanye na Shadraka na Meshake muri rya tanura ry'umuriro, ubasohorayo batagira n'umurango. Niko dusengeye abasavyi n'abasavyikazi bawe, barafise ivyo bagukeneyeko, barafise ivyo bagomba. Baragomba ngo ubahoze amarira, baragomba ngo ubahindurire amateka, baragomba ngo ubahindurire amazina. Ivyo urabishoboye, turaguhamagaye mu izina rya Yesu. Waravuze ngo bazotumbera muri iyi ngoro bafise umutwaro, bafise ikibazo, nawe uzovyumva ubikore. Turabasengeye mu izina rya Yesu. Wavuze ngo tuzobarambika ku biganza, mu izina ryawe bakire, none ubakize, ubatabare Mana, ubagirire neza, ugire ico ubakorera, kandi ishimwe n'icyubahiro bizokugarukako. Urakoze mwami kuvyumvise, kandi ukurebenge ivyo tugusaba, kuko dugusaba muri bikenya ariko ukavyishura muri byinshi, kuko ukunda umwana w'umuntu wanamwitangiye ku musaraba igorogota. Tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Abumvise amajambo y'Imana mwese, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha.